mugabo hena ukamuguza tunga ukamudegiteri wiki wacu ukamudandaza abantu bose biwanyu bahora ibintu byose barakora bacabiheba ushaba bizera inze bacakubwira ngo hageze kuja mu ishuri acha gutelefona hewe ngo ndanje ngwana agomba kwaje ku ishuri ngo wabishwa bawe vraiment wabahungu bawe urero ngo kandi muri kamaguri amakaye uranyumva ngiye mu bitaro uravyumva. If you build well. Ndatanze mwaramutse canke mwiriwe bivanye n'umwe wese aherereye. Ni mu kiganiro icanzo cy'iterambere mwama mushikirizwa igihe cyose swat muri kumwe na Caritas Nduwimana kuri micro. Uno musi rero turi kumwe n'umutumire tukatumuha ikaze idondore. Urakoze Caritas, nitwa David Ntamakuriro ndumuyobozi wa BMBC. Mwakoze kuntumira mu kiganiro icanzo c'iterambere. Murakoze namwe kwitaba kamo kacu. Twibutsa bari ko aradukurikira yuko mu kiganiro icanzo c'iterambere tuvuga ku masuje menshi atandukanye, ariko no munsi tubamenyeshe yuko tuza kuvugana ku suje ivuga ati morale mu kazi. Mbega kugira morale mu kazi hari ico bifasha bivuze iki? Muyobozi murakunda kuvuga ati barya abantu ataco bikura bingomye batigera bivuga ko ivyiza naho bo bironka ko batigera batera imbere ngo Imana ntikorana n'abantu batagira morale. Harya muvuze nkuko mwamushaka kuvuga iki? Umva ari umugane w'ikirundi yavuga nk'ibisi y'amavyi ngira kwitikaye kayitarukiririzako turi kumwe. Rero ari abantu bingumye gose kuje biyumvira yuko ubwo bugumye buzobateza imbere. Shaka kuvuga iki kuri iki kibazo rero? Mwege mu kibano murazi abantu tubana muri bya bintu by'abarundi byuko bakunda gusega abana bariya, abarundi bakunda ku imitwaro ku bantu, twaravuze abadakunda akazi, twaravuze ibina biriya. Aho usanga nk'umuntu mu mafamiya mwamwe agomba kubaka inzu acabanza guhagarika umutima umuryango wiwe wose. Hewe ngomba kubaka inzu none ko mutamisima ko mutangura ibi nibi nterera ibati uravyumva. Ageneye kwivuza yega hariho n'abantu badufana kubera iyo systeme y'ukutagira morale. Umuntu akagwara musonga akagwara ntuzeya agaca bana gutelefona umuryango wose hewe ngo jewe ngo kuri ngo ndagwaye ngo verema ngo ndakene ngo urumva ngo tsena ngo buryo neza uravyumva. Amakonta aruzuye amahera n'umukozi akora nko muri BMBC mugabo ntarinda nta morale afise nta kintu kimwe ashobora kwikorera atabanje kuremera abandi no kubatesha umutwe no kubavyinjira mu mazu bwiwe kubaka inzu kwiga mu ishure. Umuntu ahubwo ati Jesse mama yanje ku ishure nk'umunyeshure nk'abakiri bato. Abantu rero ubiravye agatema babigira nagake ko kuremera imiryango nk'aba diaspora twe baradutefana katuriya terega hewe jewe umuntu no ku misi mikuru barambwira yuko ari genzo bakoreye imisi mikuru. Umuntu wese binaniye n'umurebwe wese ambwira ko ari je ntamuhaye nibi ntamuhaye amadolari ntamuhaye ibiki ntamuhaye umutahe sivyo. No kuvuga turi mu gihugu aho abantu benshi igihe cyose agomba gukora ikintu nikisanzwe babanza kubwira gukoranya imiryango yose ngo dufashe. Nabaje rero muri munano maja mu mperuka kwandika ku mbuga nabaje nti none abo bantu batiyemera atagira morale ibintu byose bashaka bandi babikorere none ko badateye imbere kandi umva amera yabo mungashaka kuyakingira uravyo. Abantu ntibigira bateye imbere uzosanga umuntu amaze imyaka 60 ari ndapfa n'inzu yo yaramunaniye ikintu cyose vyiwe kandi yaguma aremera abantu mugabo bamwaremera bamwe mama aguma aho imizigo baguma atera imbere baguma atera imbere. Turi kumwe shaka kwerekana iki rero abantu afise heniyo ngende kutiyemera cyo kutigira confiance bashore kubaka inzu bashore gura itongo bashore gura déplacement bashore kwigisha umwana bashore kumugaburira bashore kumuvuza bashore kugira mariage bashore kugira dote bashore kuhira amashure ateye bagoye ntibigera batembera nta no matera imbere
kubera ikaratera imbere kandi mbiye ngese ruduye ngaha mu Burundi uzibona umuntu agiye gutangura inzu fondation agaca nyandikira Mugere David nanjye riko ndubaka akazu vraiment go nifuza ko umuntu herera vraiment utubati uravyo ni ibintu by'ama character mabi by'ikirundi bidahindutse n'anyitame ntizoshoboka uko nta muntu ateza imbere uwundi utabyumva mu mutwe niriza kirumvikana rero abo bantu n'inzu ntado bashobora kuko nk'umuntu atwege turagira ibintu vyita kwiheba kugira bino bintu dukora bikunde hena abo bantu rero ibagwe byose aho guhangana navyo bagomba ngo nakanti yamfashije ariko twege bitugoye chandara muri laboratoire kacagirisha inama tutagira kimvikana twari approprié ubuzima bwacu ntidukeneye kuremereza ahantu imitwaro igihe bidakenewe mbuze umuntu ngwaye urandaba mugabo sirovuga ngo ngiyo nakagwa bankunda ngo nari kwivuza kirumvikana nta muntu yobesha wundi muntu mu buryo buri dinye ni ubona ni ibihugu bifashanya bidanye nterano gihugu ciyemeje kudakirafasha n'abantu mu bintu byose ikizonda gihenuka kirateye imbere nukuvuga gishaka gukotera imbere kirubaho kikikorera indege kikikorera imodoka kikikorera ibigwanisho kikikorera impuzu kikikorera isima kikikorera ibintu byose kikajya umutima amenyo kuko ata muntu ashobora guteza imbere tuntu abantu badaramufasha rero ngira ngo ntahuye wabonye ukuntu abarundi baremereza imiryango yabo baremeza abagenzi babo mu bintu bitaba bifasha umuntu ahabwa ati jewe uno muntu agwaye nagira abantu kuja kwamaga cabwira umuryango wese ngo muterere mugabo hari igihe cyo usanga ataburyo abafise bigasaba yuko asaba ubufasha yego iyo mfashanyo urumva ishoye gusabwa nibisanzwe mugabo je nabwiye ko ikado ko turavuga ngaha si cyane adafise uburyo nabantu biyumvira ko igihe cyose ukoneye gukora ikintu je ndafise ikintu cyara kinshikira ahantu hamwe nzi umutama agomba kurubika abana ku ishuri yaca abanda gafata ibintu byose afise mu rugo akanda kabigurisha yereke akacabwa ngo ahagurisha impene ahagurisha ibintu byose atunze umugore amukoze ko ngo ngo bana ngo baje ku ishuri niki ngo bana ntagiye ku ishuri byo bitoke ntabigurishije ngo none ego basigurisha bitoke n'impene cugurisha n'intama ucugurisha n'ibijumbo ucugurisha kirumvikana ninka rero ibintu kubera atamana kwiye kumutwara ku bandi bantu ibintu byose dushobora kwifasha turavyifasha mbere imigambi nine turayireka kubera tubona atero dushoboye avyumva nk'ubu sinkora ibintu byose nshaka hari ibintu ntashoboye kandi sije ngo karitango ni wowe ngo utankunda ngo utamfashije ndavuga nti no iyi project nshaka gukora nta buryo ndayifitiye reka ndayirinda rero ndere uburyo mugabo hari abandi bantu bategera morale basha kugira ishari imiryango yabo turi kumwe natwegere turabagwiza tunga uri engineer uri umudegiteri bakugize umushinga amateka ndagwa akarore nka mu Burundi ukaza kuba muri Amerika ukaba ministre rado gice ikurikira umuntu wese yahora arihira abana amashuri ashabireka eganye nkurikiranye imviriza nyene umuntu wese yahora avuza abana wese abareka yabaye ministre uya wiwanyu donc i Burundi urose amabango ukaza kuba muri diaspora ukaza kuba muri Amerika cyangwa muri Australia cyangwa nk'Iburaya cyangwa hehe ukaba ministre umushinga amateka urumva perezida we nuko naho mushaka utamushikira we ngira ntango yaranyishagira kubera urumva naho uri wabo mukeneye nyina tukutava kumushikira uravyumva mugabo hena ukamuguda tunga ukamudegiteri wiki wacu ukamudandaza abantu bose biwanyu bahora ibintu byose barakora biheba Ushaba bizera inze bacha kubwira ngo hageze kuja mu ishuri acha gutelefona hebe ngo ndanye ngwana ngo bagwaje ku ishuri ngo wabishwa bawe vraiment ngo abahungu bawe rero ngo kandi ngo muri kamaguri amakaye uranyumva ngiye mu bitaro uravyumva jewe aho mubona nahava mba mu chef ngatera imbere je abavyeyi banje ntibigeze n'umunsi numwe bandemereza imitwaro y'ubuzima bwabo igihe bari bakiriyo uranyumva bambwiza ukuri bati mwana oya dukeneye utera imbere gose
hazogera igihe ibintu byivugira hamwe ibintu naho ntora naho wompa atakina kimumenya kwa mpaye mugabo kubera nzi ko ndashaka kuremeza hamwe tuzogera shaka kurwo rugero burya kugira abantu batera imbere ufise umudama kuremereza hene ivyo bintu aza gusaba ibintu bidakeneye canke ntakora akazi naho ngo yifashe itina kiriya ugasanga madamu wawe impuzu zizimvye amavuta azimvye amasabuna azimvye kwikora amasara misi yose kandi atavyigurira urumva ugasanga bene wanyu bakuremeza uko nyene burya urashobora gupfa uri umuntu wanciye aho kandi yakoreye amahera menshi kubera bakuremeye nwigere ugira inguvu zo kugira epargne zo kugira investment ngo ugwiza amahera wateze imbere rero ni bibiri abantu baremera no miryango yabo kwanza barisuzuguza no kutarinda uravyumva sindi ko mvuga bijya byiko umuryango ufashanya hajewe sinibaza ko mu byo kwitaho imiryango kugira iki ndavyigisha urumva twade turi mu muryango tugi wacu ufashanya mugabo ntitwakoze turemerezanya imitwaro Mumba mubafasha kubera hari ibyo sindi gufashanya nko gufasha ikimuga kora kubera muba mwarabyishinze nukunezerwa n'umuryango kabaga tikinda kiro sekenda gifashisha naka mugabo twege nta muntu muri family wacu ashaka kundemera ambwire ngo sinariye kubera wewe je nkabo kumvikana mugabo hari imiryango nzi canka abantu jewe nzi baza kundemereza ibintu nk'umuntu akaka gukora akazi akaka kuza muri bembe gutuma akazi akaza arambwira ngo je ngo sinagize ngo manuke abana kwishure ngo mangire iki none ivyo bintu kutasabye akazi gudura vyikurira ukabona mbere umuntu no masengesho yiwe ategera sa Imana ati umpe ibintu nibeko ukabona umuntu ariko asaba Imana ngira no masengesho asaba Imana ati mana mpa abantu ndarasega ivyo nkeneye ukabona umuntu amuvuga ati ndabona untigera asaba Imana ati mana mpa nibintunga nisengesho nyene akavuga ati mana mpa abantu nzoza ego ati ngwiriza abantu nzoza ndasega ivyo nkeneye cyangwa agasega ati mana mpico nkora kugira ngo ego ivyo ngira saba ari abantu nga mu gihugu kuri kijuko nabayeho ubona nyine ko bategera basaba ubwo buzima bwo gufasha abandi abantu bariho kandi abantu nabwo ko tagira batera imbere uwo muntu atari adatimba nk'abo basamazo barabize ngaho Bujumbura kugira inzu kubaka inzu biragoye cyane uvuze ngo nakazoza aramfasha ntupfuye imaze naho umufisa gufasha kwigisha mwana biragoye abo bantu ntibagira usanga atamura bafise hanyuma rese navuze ko nigikurikira abo bantu navuze ko adatera imbere umva kubera umva iterambere iva kuri self confidence umuntu ifite confiance umuntu afise nituma atera imbere nituma ushaka guhanga umugambi kawikorera atari umuntu akubona ukamuharezita gusa abo bantu kwera badepanda ku by'abandi bababya ivyo bakorera ntibigira batera imbere abo bantu kandi udusanga bafise inzigo nyinshi n'isharagisha kubera aguma bahanze ijisho naka bavuga naka ko yagize nze kumubwira ko nkeneye iki ampiki turi kumwe kandi rero ugatusanga naka atamuhaye ca kintu we akaguma mwagiriza ati nakare yakinyimya gifise kandi abo bantu ntibashima naho wo muha ikintu ntazogishima kubera muri we arashaka no kwifuza ibintu birenze bishoboka kirumvikana urumva rero abantu nibatema mu muryango atamahoro nkaho dufate umva katwe duteye imbere abyumva hako twe duteye imbere tumaze gutera imbere mu kazi tumaze gutera imbere mu bushobozi bwo kwibeshaho usanga ntajya mwana je nkunda kuduga ruguri mu muryango nikanga ivyo bitariyo hari abantu ngaho Bujumbura canke muri diaspora bataza kuraba bi wabo kubera bavuka mu miryango y'abantu he nabo basaba akikubona akubwira ati David nukuri meka kumwa ukiva ngaha ukiva none kutapfuye none ati banishimwe ugasanga umubosi ntakiduga kuraba iwabo kubera bashaka mubwira ibintu atabaguriye ibiki kubera abantu naho baha ibintu bibafasha ntibabishima kubera ubuzima bwabo nta kintu na kimwe confiance bafifitiye ibintu byose bashaka ko bibashikira bashaka bye kwanaka twebwe dufise abanyeshuri twigana naho yiga gute mw'ishure adatirishije ntiyemera mu kibazo yarashaka kwiga ko arabitoye mugati banje kujya gutirisha ku mugenzi wiwe arabe ibyo yanditse ari ibyo kwivyo ari byo ntiyigera yemera uravyo bameze nk'abantu rero batiyemera mu miryango naho yo nk'uburyo atabonye abwiye naka kwa Kenya indari mwishe kwe mushirira abana amashure kwe musororera uwo muntu gumumemenga ikindi gituma datera imbere rero
urumva umuntu ateza imbere n'abandi nko muri business haje ubwa ntera imbere societe yatera imbere bisaba yuko amasosiyete dukorana amabanki abatanga ubuzi bambona ngo kubwo bujyaja ko bariko baransoma bantahura urumva nta muntu ashaka kudoda nk'amafaranga umuntu aguma yiririra aguma ntacyo fise ashavuga ati wodo havuyajya kandi imisi yose akaguma kuririra urabona n'icari karakora kugira ngo basi ufume umufata mu mugongo nawe yokora uwo muntu yigaremera ko yahembwe uyo muntu niko nabwira ntigaremera ko yahembwe nawe yohembwa na Solomon nabwo ko yasoromye acabwira ko yasomye dukeyi wowe byabaye byinshi ndadwa ndi barabitahura bavyo byose birimwe mu bituma tudatera imbere muri kino gihugu abantu ntiyafise inguvu zo guhangara mu bajejwe nabyo ko ari have isakungira n'uburozi n'iki aho usanga umuntu abahuzi babwiwe n'ubw'abandi kirumvikana usanga yabaye umurozi yabaye umwicanyi yabaye musuma yabaye ibintu byose kwera guma yumviriza bw'abanaka abo bantu kazosanga nibajya abantu bahitamwe barobanura bagira bagenzi agiye n'ahantu usanga abanyi bose yagera abafise abadandaza bakore usanga umubanyi ujya muntu mwiza abantu adatunze ntigira babagenzi nibajya abantu usanga bagira ico bita prejudice bajya abantu bagira ubaguzi abo bantu rero abantu batiyemera usanga kugaba umuntu ntahambaye ataco bahaye ntaco maze naho woba urumwanyi mwiza wo batabara mu magorwa wo bagendera abo bantu ibucizi bwabo bushingiye ku mahera umwanyi bisi akabana acavuga ngo nego uje turikima ngo ujya mu nkasorora navyumva nta bucuti nta rukundo bafise abantu nyene ubuzaga bose ngiye guhabwa ibintu n'abandi bantu hanyuma urumva ntiyagira morale navuze ko ntibanezerwa kubera muri ibiri havuga yuko gutangwa bizana gahimbare kuruta guhabwa rero abantu bategera bagerageza guha abandi babanyi babo ikintu bumva umega zose bofashwa usanga abantu batanezerewe bama bisuze stima bamari ataco nyene bifasha nabo nyene nicura koze nayo tifadikije nk'ivyo muri ko muravuga ubundi morale mu kazi idufashiki urumva morale hane ndiko naba kuri kino kintu nukuvuga uwo muntu aguma ashinjisha abandi ntigira nta munezero agira ntigira yihagararako ntatera imbere rero babandi asega bamwe imbere bamwe anamuha bamwe aremereza ndiko ndabivuga je ndazi ico nshaka kuvuga raba eske none ibihugu byo nibishika none Afrika tuce bayagiriza none batarawure tuce bavuze bati none igihugu gifise ibintu byose kubera iki cyangwa kubikoresha umaka ngukindi gihugu kibanza kigiha amahera kandi ivyo bintu n'amahera no mu bihugu biraba rero igihugu kikanga kubaka amabarabara kikanga kubaka indarayi kikanga kubaka indege kikanga kubaka impuzu kikanga gukora ibintu bimwe ndiko nakweko ibintu biremereye n'ibihugu bya Afrika byasujima n'ivyo bintu byo kuzerinze ngo nakatambwiye ngo mpaye akoro ugomba kuba ku ruganda ugashobora gukoranya ngo bagespere ngo bo mu Bwongereza ngo nabo muri Amerika ngo biki navyumva hari n'abatepenere ngaha agomba kuri societe acanda gusaba umubonano kwa ministre agomba gukora societe ndashaka rero muhanze mu ndababwira ko numara bikore muce mu ikinakiri yaravyumva naho nyene societe ntibaho Nga muri ico gihe abafise ubwoba bwo kwikorana wenyene bivanye n'uburyo abafise ni societe ntayishika nta mu partenaire ronka uri umuntu agendera mu mugongo abandi bantu abantu bakere kubona umuntu arinda afata umanya kimvira ibintu ajejwe akabikora bagashavuga ati dufatira akazi si bikirumvikana navuze nti ibihugu abonye Afrika igiterambere bero bigwira mbwira projet kubaka ibarabara urabona itangi umuzungu muri Afrika mbwira projet hari ibihugu bimaze kwishika ko bwose byinshi mbwira projet kubaka ibitaro byiza urabona itari umuzungu muri Afrika kirumvikana naho nyine ubona bitubakwa rero kubera abantu ivyo bintu byose biroroshe mugabo abo bantu kwera banka kuvyikorera ujya muntu ugiye kugira aca gudekuraja donc quand vous dépendez ku bandi hari ingi udafata urumva hari ingi udafata niya kujya ku muntu afise umuzamu hanze yumvise ikintu giteye hanze aca bayo atari umuntu ankingiye uwo muntu ashaka kutavyuka n'ingoga ngwanga nico kintu mugabo umuntu azi ko atamuzamu hanze ahari yumvise ikintu kigonze ku muryango ashaka kuvuga bwuma kwigwanira rero kwigwanira ni byiza kurusha kugwanirwa n'undi muntu kirumvikana hari gihe mugabo yashize uwo muzamu hanze kugira ngo kubera kwa kuntu utusanga umuntu yiyemera gahoro oya nakweretse ni karakarorero
urumva abantu bagize biyemeje navuze iby'ibihugu navuze iby'ibihugu akarorero nibisoda nuko nyene n'amasosiyete nuko nyene hatege muri BMBC dushaka kuzerinze mu bintu twebwe imigambi tudashoboye turayiheba tuba turavuga ibintu byose twiyumvira mbana ndababwira mu manama ibintu byose projecta uravyumva mugabo twege ntituvuga ibintu birenga ibyo dushoboye urumva mugabo hari abandi bantu bavuga ngo je ngo ni entrepreneur kwizina urumva akabwira ngo naho nguyampa mutahe urumva rero abantu bamenyere kumenya yuko ubwo buzima bw'ute ihagarara ko butuma ugira ubuzima butarimo morale nta morale bufite ncyo bashaka kuvuze butera imbere rero kubera akimuhana kaza imvura ihise nabwiye iby'ibihugu bidatera imbere kubera bitubakira barabara bitubakira ibitaro vyiza bitubakira ikibuga c'indege bitubakira amatara bitubakira amazi bitubakira umva ari nigeze kubona muri Kongo ugasanga n'ikiraro n'akararo k'imitambi kabazungu baje uravyumva nonga nibaza kushaka kuba kirumvikana ugasanga patene baje nawe none bigenda gute ugomba kuja kwa muganga canke kujanwa na kwishure urinde kugora umubanyi kubera ko utagiye muri vacances guca amafaranga kugira umuntu kibana kwishure kirumvikana ugasanga abantu nakaze kanga bafise mugabo nawe ugira umuryango aho kumusaba akazi umuntu wabateye imbere bahengera mu bihe bakeneye agace bagati kirumvikana urumva ukuntu ibintu biremere bibabaza umuvyeyi akicara nkuko hageze kandi kabana kishaka ajahamagara se wa mwene wabo ari Bujumbura ngo bawe ngo mbaje kwishenga nadukaye ndaronka ntigeze abwira ati mwene wacu none je ndafise abana uze ubandondera akazi dukorwa bokora oya najewe nzina bari kwishuri kada mu manaje kusamera ko azi kuntu marama ni urakomeye we mu mutwe none waba byaye udashaka kugira kirubikana kubera hama hari ubuzi mu Burundi abantu badashaka gukora kavuga ngo je gwakoye ngo mugabo none kudakora mugabo atabara wirwikira kwishuri none urabona kuntu abantu batagira morale bagabanya intuza mu miryango nakubwiye ababosi bataduga ruguru abantu batadakora mu kanyu babo bavuye hanze kubera afite imiryango yahena abantu baca batanga kodera ivyo babasaba uravyumva hako twe turaduga kubera afite imiryango itabaremereza ntibaze ngo ningabere nto bafise ufise umuryango w'abantu biyemera bigisha abana babo babavuza hamwe mugiye bacavuga ati baca kuzimana mu byo bimbuye bagize iki umenye ko ufise ikintu kidasanzwe cy'agaciro urakoze Caritas ego murakoze namwe hama tubandanye kuri bamwe bo hava bibaza ngo no kwiyemera canke kwivuga hari abantu usanga batinya gukora projet zabo nka projet usanga ziremereye mugaka akavuga ati mananje none kugira ngo ndagikora hava bibaza ati ndiyemera canke ndiko ndivuga none abo nabo no kuvuga yuko hariho ahantu cyo usanga umenga bafiseho ubwoba nico gituma baca bashaka kwitura babandi bantu bavuga ati uyu basi ari muri projet yanje no ikora ayo maproduit dashobora uyaronderera iki abashaka kwikingira kugahande kamwe yango tugiye mu by'amaprojet ico niko vuga badugo mu miryango kubera tugiye mu bintu birebire tugiye mu by'amaprojet by'amapartenariat by'amactionariat n'ibindi no bivuga hageze cyukuri imigambi minini itangura no kunti ibandanya mugabo budantuleka umuntu atifite confiance nta kintu na kimwe ateramwe imbere kuko umva udafite amahoro mu mutima wumva umengo ntushoboye nyene kirumvikana twege turataka ibintu twabikora hanyuma nabo bantu bakadusanga aho bavuga ati mege nari nyote abantu bakora mu bwanyu reka ndadufatanye imirimo kirumvikana rero urumva dantureka abantu batafite confiance muri bo mahigwe ni makeye hama mwavuze yuko kandi ati abantu ataco bikura bengomye batigera bivuga ko ivyiza sivyo none abantu nkabo ntihari gihe usanga bishika canke bikaba ngombwa ko umuntu abingomye kugira ngo agire ico yiyugu ahubwo urakoze kunyusa ko kana abo bantu bose rero basaba amahera yo kurya n'amahera kujana abana kwishure nayo kuza kwiteza urushinge abantu biwabo kandi hari bimuga uravyumva keshi usanga atakaze bakora kandi usanga bimana cyane usanga mu kibano atana amazi baguha bamari jewe naco mfise mwege ningege mufise byinshi Duvuma nkaje nkuri navukiye ruguru ivyo ndabibona mu miryango itandukanye umuntu abantu baza kurezerega imwe mu bimbuye nabakembura ashira mu rutara ngo bavabona ko fisi ibintu kata musaba kirumvikana uruvuga buzima ko bubushisha
ntibiga batera imbere uwo muntu ntanemera gukora ibintu byinshi biboneka kuko ntafise ingufu kubera ukoze ibintu byinshi ubushaka guha abandi nkaje ngide societe gakora nkuko nuko nashaka dusangire namwebwe abantu rero bingumye ntibigira kuri bari imirima minini boro ibintu byinshi bakora boka societe nini kuko ntibakunda gusangira n'abandi ntibigira batera imbere rero baba ari ingumye ntibashaka ibintu byabo kuba bavako hago bashaka ko baronka duke bace bararira abandi bantu kugira ngo babongerereze naho akimana kaza imvura ihisa kandi Imana nikorana n'abantu batiyemera batagira morale batarinda n'abantu nk'abo bingumye urumva ubwo buzima hamwe hamumenga ntibworoshe buraremera usanga umuntu aguma yumvira ngo naka ngo abayeho uko nanjye mbayeho urumva ntibworoshe nawe mubafashe iki kugira ngo babivemo navuze nti abantu mu kijyano twakoze ubundi munsi cyavuga iby'abanebwe iby'abantu badakunda gukora navuze nti abantu basenga Imana bafise idayimoni mbi bafate n'igifungo ibafate n'amafungo basenga Imana bafise idayimoni mbi imvevmo ico kintu cyo kwamabiririra bafise ubuzima bakomeye hanyuma umuntu nta muntu nk'ibintu byose akeneye ubundi ko biragoye nta muntu aronka ibintu byose akeneye kubera ico kintu tukize igihe ubibuze ntuca uza kuremera abandi ucuvuga ati ni mu gihe cyo gutabironka urashaka gusaba support umuntu mugabo ntube muri babantu bama bibaza ko ubuzima bwabo butobaho atamuntu abaye ikintu kirumvikana rero abantu banamenyere ko ushaka kubaho singoma ngo ibintu byose wamufise unaka nawe afise ubifise kirumvikana oya ushaka kubaho mu byo ufise bye wawe ukabaho neza atari byinshi atawugoye dinyema kirumvikana hanyuma ufise deforo yo kuzaririra yo kugona imiryango yo kwiremeza ibintu yo kwama ariko arasegereza utuntu twese tunatarambaye navuze ko usanga abantu babanenge batakora kesha nke niyo bakoze bakora dafise confiance hanyuma bikanga ko baje ibyo wabo bakomeza ngo reka ndabikoreshe nabi ngo nakazompa ibindi kirumvikana ngo ndafise umuntu w'iri famille ngo atunze ngo adushafashe ibi ngo ndafise ngo umushinga amateka ngo ndafise ministre ngo nakanga gukora ibi kirumvikana abo bantu bose bagenda ahantu basenge izo demene zibavemo hanyuma bace bibuka cyane kumviriza iganiro icando c'iterambere kugira ngo tubakuruguture bareke kuza barakora amakosa baremera imiryango yabo bayisubiza inyuma urakoze murakoze namwe abatubwira abadukurikira kuri BMBC broadcasting cyane mu kiganiro icanzo cy'iterambere tubize yuko ikiganiro ni kiganiro cyagutse cyane mu dokironkeraho inyigisho nyinshi impanuro nyinshi zizabafasha kubaho mu buzima bw'ubu ndetse no muri kazoza uretse ko no mu kibano dushikayo tukabona ukuntu umuntu ashobora kubana neza n'umuryango wiwe canke n'ababanyi biwe bivanye n'ukuntu agenda arifata mu buzima bwiwe bwa misi yose muyobozi rero twashyize ku musozo w'iki kiganiro tukatubashimira ko mwitavye akamukaje ko mubwira nimba hari ico mwoba urakoze cyane Caritas kwa mwantumiye abarundi kubera ubujyajaga hamwe bamwe nkawo mvumenga n'umuntu w'imvuzi yiyemera kubera n'umushefu kubera n'umupatro uravyumva bumva umenga aho guhera ku kubona yuko ndiko ndabakebura tugira umuntu ijisho rishe burya mva umenga burya mugabo nani goko yivye uravyumva ariko ndazi ko kene ganiro nibindi tumaze gushikiriza n'ivyo tumaze nakadushikiriza bimaze gufasha abantu benshi kwikuramwo ubuvivu kwikuramwo kwisuzugura bagatera imbere rero utabitahura hari abantu bitahura bazi ko iterambere rishoboka urakoze tugira dukurikirana yuko mu gihe hagize akakubakiye canke ntugire icyo utahura mu kiganiro cyacu urashobora kwandika muri commentaire ukabaza ikibazo cyawe hama ugahabwa inyushi canke mu gihe wumvise inyishu wahawe itagutomokewe urashobora kuturondera ku mbuga zacu muraza kuzibona canke reka tubibabwire kuri Instagram, email, Facebook ibintu imbuga zose murashobora kutubona muciye kuri BMBC broadcasting dusigeze rero ku musozo w'ikiganiro mwari kumwe na Caritas Nduwimana naho mu kiganiro icanzo c'iterambere c'ubutaha akoze